2025 yageze kw'itariki zitanu z'ukwa gatandatu no mwaka hazoba amatora ya mbere y'abajenama b'amakomine n'ay'abashinga amateka. Ayo matora azobera ku biro vy'itora harya nyene mwiyandikishirije. Mbega none muzotora gute? Ni mubikurikirane kandi biroroshe. Eheraba ku meza ya mbere wakigwa n'umukuru w'ibiro vy'itora ukamwereka ikikuranga, ukamwereka n'ikarata yo gutora, ugaca wibandaniriza. Ku meza igira kabiri uratanga ikarata y'itora n'ikikuranga, agaca asuzuma kuri ku rutonde rw'abatora, agaca ashira n'akamenyetso imbere y'izina ryawe. Uca usiga ya karata y'itora hamwe n'ikikuranga, uca ubandaniriza ku meza ya gatatu aca guha amakarata abiri adasa y'itora, nukuvuga iy'abajenama ba komine hamwe n'ikarata y'abashinga amateka. Aca ashira n'akamenyetso ku gitigiri c'abahawe amakarata y'itora. Uca ubandanya mu bwiherero ugaca ushira igikumu mu kadirisha kari imbere y'aho ugomba gutora kw'ikarata imwe canke ugakoresha ikaramu uhitamwo ikikubangukira. Uca uzinga za karata imwe ukwayo ukurikije imirongo y'inyuma kw'ikarata, uca uyashira mu masandugu yabigenewe, imwe yose ikaja mw'isandugu bisangiye ikimenyetso. Nayo ku meza igira kane uca uhasanga ya karata y'itora hamwe na kimwe kikuranga wari wasize ku meza igira kabiri. Baca bagushirira ikimangu kuri ya karata y'itora kivuga ngo yatoye, agaca bigusubiza vyose. Uca ubandanya ku meza igira gatanu ari nayo ya nyuma, baca bagushirira irangi ku rutoke ridafudika kugira ngo ntuhavuga rukagutora. Uhejeje gutora uca witahira kubandanya ibikorwa vy'imuhira. Bantu mwese mwiyandikishije sidukane niyonka mwitorera abaduserukira ku nzego zitandukanye muri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060.